ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza turiko duhimiriza abakenyezi ngo bijukire irondoka rijanye n'amagara meza. Hariho abashobora kubitegera kutariko atamenye rero ivyo tumuronderako, muri ico gihe ugaca usanga ntashoboye kuza gukoresha kwitura amavuriro nk'uko tuvyifuza. Ahanini dushaka abenegihugu aribo dukorera bitura amavuriro, haba mu gisata c'abavyeyi n'ibibondo, abakenyezi baza bapimisha imbanyi hakiri kare mu mezi 3 ya mbere. Abakenyezi nyabuna bamaze iminsi bapimisha imbanyi, hageze ko bibaruka bijukire kwibarukira kwa muganga 100%, kuko na cane mu mavuriro nka yose babakira ataco barinze gutanga. Inyuma yo kwibaruka umukenyezi birakenewe yuko agaruka kwa muganga kwisuzumisha. Inyuma yo kwibaruka birakenewe yuko umukenyezi akiri hariya mu ivuriro vyiza yovayo yahisemo uburyo bwiwe yokoresha gutandukanya bwabo uburyo bw'ikizungu canke uburyo kama, akavayo yabisezeranye n'umuganga ukuntu yoshobora kwikingira imbanyi atifuza. Inkingi zigize irondoka rijana n'amagara meza ni 8, harimo ibi byo gutandukanya imvyaro, harimo ibi by'amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo, harimo ibi by'uko ugwaruka kwirinda inda z'indaro, kwirinda ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka n'umugera wa sida, kwirinda ibijana no gufatwa ku nguvu n'ibindi kugira ubuzima bwabo bororanire. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisata kijejwe kurwanya indwara zitewe no gufungura nabi, ku bijanye no gufungura neza kugira ngo abenegihugu bashobore kugira amagara meza, hanyuma dushike ku kurwanya cane indwara zitewe no gufungura nabi zikunda kubangamira abana badashikana imyaka 5, aho dufise abana batari bake bafise iyo ngorane yo gufungura nabi, bidatewe n'uko tubibuze, ariko ahakuru hariho no kutamenya n'ingene babifungura. Dufasha guhimiriza abenegihugu ingene bashobora kwitaho gufungura neza. Ikindi tubitezeko cane ni ukubamenyesha cane izi ndwara zitewe no gufungura nabi. Hariho abo gushika ubu bataratahura yuko zirya ndwara zitewe no gufungura nabi ko ari indwara, aho usanga baza kwitura abaganga batevye kubera kutamenya ko babanza guca hariya guca muri barumenyi, ariko batahure yuko indwara zitewe no gufungura nabi zikira iyo wituye abaganga hakiri kare, iyo umenye ingene ushobora gufungurira umwana, cane duhereye ku muvyeyi kuva acibungenze umwana gushika cane ku rugero rwaho umwana aba afise imyaka 2, ico twita les 1000 premiers jours, aho dutegereza gushira inguvu nyinshi kugira ngo umuvyeyi afungurirwe neza n'umwana afungurirwe neza.